Iyo miryango itabariza ababo bafungiwe mu gasho ka zone Kamenge komine Ntahangwa imenyesha ko akabigiti barimwo ari gato cane kandi kakaba gafungiwemwo abantu benshi cane, ibituma badaheza ngo bagire isaganirizo. Uretse ko barara bahagaze bugaca ngo n'abagize ngo baricaye ntibaronkaho bashira amaguru nk'uko isoko ryacu ryavyiboneye ribimenyesha. Barasiramwo abantu gushika kuri 40 personnes, hamwe abantu mw'ijoro badashobora kuryama bose bahagarara gushika mu gatondo, hamwe hagize n'uza kuramutsa umuntu bakamukurayo umengo avuye muri sona yashijejeta amazi. Uretse ko haga ngo muri ako gasho ngo hanarangwa n'isuku rike nk'uko rino soko ryacu ribandanya ribimenyesha. Nta suku ibihere mbaragasa harango kajama bari bafungiyeyo ndagafuza kangeti cyade hantu hatari. Kuri ayo makenga uruganda rwa RPA rwarondeye Ndayishimiye Paul umukuru wa zone Kamenge, uyo nawe akaba yatumenyesheje ko tworeka kwisuka mu vy'ubutungane kuko uburyo abanyororo babayeho atari akazi k'abamenyesha makuru.